Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Umukama Yezu uyu munsi yampaye amajambo dusabikanya ari muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyefezi. Tuzirikana ku kigabane cyaho cya gatanu guhera ku karongo ka 21 kugeza ku karongo ka 33. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo amabanga y'umubano rukristo. Nimugamburukiranire mu cubahiro mufitiye Kristo. Bagore nimugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umukama, nkako umugabo ariwe mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo ariwe mutwe w'Ekleziya, akaba ari we mukiza w'usanzwe ari umubiri wiwe. None rero nk'uko Ekleziya igamburukira Kristo, ni kube ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Ekleziya akayihebera, kugira ngo ayigire nyeranda mu kuyityoroza amazi akoresheje ijambo, ayibone ihimbaye itagira umwanda canke agatosi canke ubundi bubi namba, ibe nyeranda ata mahinyo. Uko niko abagabo nabo bategerezwa gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda wenyene. Erega nta numwe yigera yanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira kandi akawubungabunga nk'uko Kristo agirira Ekleziya yiwe. Iryo banga rirahambaye, ndabivuze kuri Kristo no kuri Ekleziya. Aho rero namwe nyene umwe wese nakunda umugore wiwe nk'uko yikunda wenyene. Umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni jambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya. Amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo amabanga y'umubano rukristo. Haleluya. N'amajambo akomeye cyane. Iri jambo rirakomeye cyane ngo amabanga y'umubano rukristo. Ngo rero ababanye rukristo, reka twumve amabanga canke ibibajejwe, ibyo bagomba kwitondera no kubahiriza. Akarongo ka 21 kavuga ngo nimugamburukiranire mu cubahiro mufitiye Kristo. Umugabo n'umugore bagamburukiranire mu cyubahiro bafitiye Kristo. Nyimba koko bakunda Yezu Kristo, bagamburukiranire. Turabandanya twumva ingene Paulo atubwira. Bagore nimugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umukama. Abagore ngo bagore nimugamburukire abagabo banyu nk'uko Kristo bagore nimugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umukama. Abagore bagamburukira abagabo babo nk'uko bagamburukira Yezu Kristo. Umugore agamburukira Yezu Kristo, agamburukira n'umugabo wiwe. Rero hariho abamama bubatse rukristo batagamburukira abagabo babo. Rero umugore atagamburukira Yezu Kristo ntiyogamburukira n'umugabo wiwe. Ubwo rero umugore agamburukira Yezu Kristo, agamburukira n'umugabo wiwe, bakaja inama. Turabandanya 2. Nkako
umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nk'uko Kristo ari we mutwe w'Ekleziya, akaba ari we mukiza w'ubusanzwe ari umubiri wiwe. Bana b'Imana, umugabo niwe mutwe w'urugo, umugabo niwe meneja mu nzu iwe, si mu biro kwa naka canke mu ofisi nizi, no. Umugabo niwe mutwe w'urugo mu rugo iwe. Rero turabe ibintu biri muri iki gihe. Muri iki gihe hariho abamama benshi basigaye barihaye kuba umutwe w'urugo. Rero umumama yubaha Yezu Kristo ntabwo ashobora kumva ko yobona yuko afise akazi keza canke ari wafise uburyo, ari wa adanaza canke akora ibi na biriya ngo ace yumva ko yoba ari we yokwitwa ko ari we mutwe w'urugo. No, ibi abagore twihaye byo gusigara ari twe dusigaye turesha canke abakobwa n'abagore twihaye byo kuza kuresha abagabo canke kuresha abasore, ntabwo Bibiliya ariko ibyemera, ariko ibivuga. Imana itegeka ko umuhungu ari we aza kuresha umukobwa, ntabwo umukobwa ari we aza kuresha umugabo. Rero twumve ko oni cyangwa ibindi bihugu n'amashirahamwe ya rutura ariko araho uburemera abagore twitwa ko turi abakristu canke abarokore canke mu rusengero runaka rwumva ko urushengero koko rwubaha Imana. Ntabwo umugore yigera yumva ko yogira ipete risumba ry'umugabo, ntikibaho. Ube uri meneja w'ibiro, bibe ibyo ku kazi, ariko ugeze muhira usohotse muri ofisi canke aho ukorera wumve ko muhira uza gusanga meneja n'umugabo wawe. Rero andiko ndavuga ku bagore bivanye n'iri jambo ko ryaje mbere ry'abagore. Burya turaraba no ku bagabo icyo bagomba kubabo. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Turabandanya 24 haravuga ngo hari amajambo ntazandatindako. None rero nk'uko Ekleziya igamburukira Kristo, ni kube ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Ubwo hasi nateba 25. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Ekleziya akayihebera. Aha mu mwanya twariko turateba ku bagabo, twariko turateba ku bagore, ucyo umugore agomba kwitahura akamenya ati ndi umugore mu rugo, uko byogenda kose imbere yanje hariho umugabo. Noneho rero abagabo nabo barabavuze ko, bana b'Imana, namwe bagabo nimukunda abagore banyu. Abagabo nimukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Ekleziya akayihebera. Imana yo mu ijuru itube hafi cyane. Yezu Kristo yakunze Ekleziya arayihebera. Yezu Kristo yaradukunze bimutuma ava mu ijuru kugira yubake Ekleziya ikomeye, habe abantu by'ukuri badahemuka bategerezwa kuzoza kuba muri Ekleziya yo mu ijuru, yo bazobana na Yezu Kristo. Yezu aratwitangira. Niko rero Yezu avuga ati namwe bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Yezu yakunze Ekleziya. Abana b'Imana rero muri iki gihe abagabo murakunda abagore banyu. Nama mbona ingo nkenya zibaho. Aho mperereye ngiye kuraba aho mperereye, haba mu bazungu, haba mu banyafrika, haba no mu barunda bonzi, ni ingo nkeya
usanga kweri zibanye mu mahoro nk'uko umugore agomba kubaha umugabo n'umugabo akubahiriza umugore wiwe. Izindi ngo nyinshi kubera abadamu bamwe bagezwe mu Burayi canke se bamaze kurengwa n'amafaranga canke amadolari, baramaze kubona ko aribo bari hejuru y'abagabo babo, bumva ko aribo mitwe y'urugo. Ariko uko siko kuri, kuko iri jambo ry'Imana ubu tuvuge cyane ku bagabo. Abagabo bakunda abagore babo. Rero abagabo bo muri iki gihe kweri, abagabo benshi muri guhemukira abagore banyu, muri guhemuka cyane. Ntabwo mugikunda abagore banyu urukundo nk'ubwo mwabakunda cyagiye mukibaresha. Ntabwo abagabo bakitayeho abana babo ngo bakunda abana babo nk'uko bumva ko niba bagiye kubaka baze baronka urugo, baronka abana. Mw'iyi minsi hari akavideo canke se amafoto n'amajambo nanjye ubwanje byarangeze ko, hanyuma ndanaganira n'abantu bamwe mu Burundi koko ndamenya ukuri kw'ibyo bintu. Rero umugore ari muri Sarabia canke se muri Oman, muri ibyo bihugu by'Abarabu, umudamu w'umurundi ngo yarumvikanye n'umugabo, umugabo aramureka, baraja inama umugore agenda muri ibyo bihugu bya Oman canke Sarabia numbaze gukorera amafaranga. Bana b'Imana, nganira n'abantu benshi bariyo, bamwe bakanambwira ndabasengere kugira barabe ko bazova amahoro. Kandi hariho bamwe bamaze gutaha mu Burundi, bari mu Burundi biruhutsa, n'abandi bariyo. Kandi hariyo n'abagenda bagashikira mu ngo zimeze neza, bagafatwa neza. N'abandi benshi bari gupfirayo, n'abandi bicwa n'imiruho igihe bazosubirira no mu Burundi batazobasha no kwikorera. Bana b'Imana, rero umugore ava muhira asezeranye n'umugabo, agenda gukorera amafaranga. Umugore agakorera amafaranga akarungikira umugabo ngo bariko barubaka inzu nziza bazobamo, bariko baragira ikitekereza. Umuntu w'umugabo adashobora guha agaciro umugabo. Burya abagabo benshi baba bakwiye kugenda za Sarabia canke za Oman gukorera yayo mafaranga. Mugabo kubera kumenga hariya bashaka abantu b'abagore, kandi kubera ko abagore aribo twamenyereye gukora imirimo yo mu rugo, niyo mpamvu bakira abagore cyane cyangwa abagore cyane aribo bari kwisukara. Ariko birababaje, umugore avuye mu rugo asezeranye n'umugabo, umugabo ati nzosigarana abana, umugore akagenda gukorera amafaranga, hanyuma umugabo agaca afata ya mafaranga umugore arungika akayarondera mu wundi mugore canke se akayajana mu bamaraya. Bana b'Imana, uwo mugabo hamwe Yezu yoza atarigaya, ubwo koko yozoja mu bwami bw'ijuru? Uwo mugabo akora ibyo wari we wese tutitaye kuri ubu ndiko ndatanga kwa karorero. Ubu koko inzambi kubise canke agize agisida gacapfa, ubu koko yoja mu bwami bw'ijuru? Sindiko ndamucira urubanza, ariko ndiko ndabivuga kugira n'uwo ari we wese yumve ko ubwo n'ubunyamaswa, ubwo n'ubugome uwo ari we wese yohanura mugenzi wiwe yamenye ko agiye kuja mu bintu bibi byo guhemukira umugore wiwe akabireka. Rero icyaje no kumbabaza, kandi uwo mugabo acafatana n'uwundi mugore avuye mu bihugu byo hanze. Ubwo umugore wo mu bihugu byo hanze, nyimba ari muri Australia, Canada, Amerika n'andi sinzi, baca baza kugira mariage. Bana b'Imana, umugabo kweri yagize mariage, icyo nakurikiranye sinzi ko bagize mariage mu mashengero, mugabo muri komine uwo mugore arangitswe muri komine n'umugabo wiwe. Umugabo yaragiye muri komine kwandikisha uwundi mugore. Ujya mugore yari karatakamba avuga ati nukuri jeni muncire hirya no hino bari mu Burundi, muntangira ibi bintu bishike no
bategetsi b'u Burundi jewe umugabo arampemukiye aragize iki yataye abana. Ibaze namwe bana b'Imana, ubwo koko umugabo akora ibyo abakunda umugore wiwe. Ariko bagabo n'abagore, aha rero ngiye ku mpande zose, mugore uturugo rwawe cyangwa uhemukira umugabo wawe, cyangwa mugabo uhemukira umugore wawe ugata urugo rwawe ukaja mu bumaraya no mu kwirukira iby'isi, kweri abana mwabyaye ubwo koko abo bana iyumvira abo bantu wishe. Burya kwica si ugutanga uburozi gusa cyangwa kurasa umuntu cyangwa kumwica. Ibaze nk'umuntu w'umugabo ari muri iyo mariage cyangwa iyo fiançailles n'ubundi mugore, abana bariko bararira bahangayitse, umugore yararika ararira. Burya kweri nubwo umuntu ashobora kuronka umwanya ku munota wa nyuma akigaya, ubwo muwo mugabo kweri azoronka umwanya wo kwigaya? Tumenye ubwenge, hariho ubwicanyi burenze nuko umuntu yopfuma kurasa ukavaho. Rero bagabo, ibuka ko umugore wamukuye iwabo kugira mubane nk'uko Yezu Kristo yakunze Eklezia. Iyo ndiko ndaraba muri komine amajambo abagore n'abagabo bemeranya, wanashaka byo kwa bapatiri no kwa bapasteri, kuko patiri na pasteri canke shehe ntibashobora kuraganisha abantu batavuye muri komine. Byumvikane ko leta ari ikomeye noneho gusumba bijya byo kwa patiri no byo mu mashengero, kuko batabakira batabonye biriya bivuye hariya. None bana b'Imana, ajya amajambo mwemeranya kuri komine kweri, kuki muhemukira abagore banyu? Kuki abagore bari guhemukira abagabo babo? Reka kubabaza abana mwabyaye. Akandi karorero ngiye gutanga, ngaha muri Australia hoho n'umuntu nanje nimenyera, agiye afata amafaranga y'umugore n'abana araja mu Burundi ko yishakiye. Ni benshi, ariko ndiko ndagatanga karorero ko biriko biraba muri aya mezi abiri. Umugabo ataye abana bane, ataye n'umugore. Ngwaha turiko turabona amafoto n'amavideo ariko aragira mariage mu Burundi n'ubundi mugore. Bana b'Imana, ese abo bagore bobo bemera cyangwa abo bakobwa bemera kuja ku bagabo batatohoje neza? Bo bariko umva abakobwa n'abagore bariko baragira ibyo bintu, bumva ko bariko mw'irahyo mw'isi gusa rimara umwanya mutoya. Ntabwo ari irahyo rizoba mw'ijuru, ntabwo ari irahyo mw'ijuru, ni irahyo ngaha mw'isi rizoguhereza mu cyobo kwa shitani umyaka y'ubuzima bwose uri mu muriro. Hanyuma uwo wababaje nawe yibereye mu bwami bw'ijuru nka kumwe k'umutunzi n'umworo Lazaro yababarira mw'isi umwanya muto, ikindi gihe akaba yibereye mu gikiriza kwa Aburahamu mu ijuru. None wowe uhisemo kuzoja mu muriro kubera umugabo w'abandi, kuko uzi ko avuye mu bihugu byo hanze. Uhisemo guheba umugabo wawe kubera umugabo wo hanze avuye hanze, canke uhisemo gukunda umugabo canke gukunda umukobwa avuye mu bindi bihugu, canke umugore avuye mu bindi bihugu ngo nuko ari umunyamafaranga canke agiye gukuriza indege. Ibyo ni iby'akanya gatoya. Reka tubandanye. 2:6 haravuga ngo kugira ngo ayigire nyeranda mu kuyicyoroza amazi akoresheje ijambo. Uwo ni Yezu Kristo yakunze Eklezia 2:7. Ayibone ihimbaye itagira umwanda canke agatosi canke ubundi bubi namba, ibe nyeranda atamakenga. Uwo ni Yezu Kristo yigiriye neza Eklezia yiwe, mugabo uyu mwanya abandi bariko barayonona bamwononera, ariko abamwononera n'akazi kabo. Abigisha ibyo atabatumye bazihurira umuriro urabategereje. Nifuza rero ko
woraba neza aho uhagaze ukareka konona ekleziya ya Yezu Kristu kandi ukareka no kononera umugore wawe canke kononera umugabo wawe canke kononera abo bana mwavyaye. 28 uko niko abagabo nabo bategerezwa gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Nguko niko uko Yezu yadukunze niko n'abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. None wowe mugabo ukunze umugore wawe umubyaye yeko abana 4 canke 2 canke nabangaye, mugabo hageze aho ubona ati wapi ugiye kwiruka n'abavuye iburaya canke ugiye kwiruka n'abakiri bato canke bamaze canke ibintu nk'ibyo, wewe wa mugore wiruka n'abagabo bikigiye, wewe wa mugabo wiruka n'abagore bikigiye, wirengagije umugore wawe canke wirengagije umugabo wawe, amaherezo yawe araba yahe? Amaherezo yawe azoba yahe? Ko Yezu ahagaze ku rugi arindiriye gukubita inzamba akatujana, uzosigara wicuza kandi mukama Yezu yari yaraguhaye ibi bintu kugira witware neza. Ukunda umugore wiwe aba yikunda wenyene, harasobanutse 29. Erega nta numwe yigera yanka umubiri wiwe ariko arawugaburira kandi akawubungabunga nk'uko Kristu agirira ekleziya yiwe. 30 kuko turi ingoro z'umubiri wiwe, turi ingoro z'umubiri wiwe wa Yezu Kristu. 31 nico gituma umugabo azoheba se na nyina akunga bumwe n'umugore wiwe, bakaba umubiri umwe. Iri jambo rero naba nagyumva abapatiri canke abapasteri bariko bararisomera bagiye kugira ubukwe. Jesi nagize ubukwe murambabarira, Jesi nagize ubukwe mugana ndabyumva, mugabo je nanje nagize ubukwe na Yezu, kuko Yezu anyamikiye impeta yambwiye ijambo rikomeye ryama mu mutima wanje. None gasha ajya amajambo mwabwiranye imbere y'Imana n'abantu, mukemanga ingene muzoba umubiri umwe muzokundana. None umubiri wawe nawe burawase utanguye kuwiyerereza mu bamaraya, mu bandi bagore, mu bamaraya canke se mu bandi bagabo, ugiye mu buhumbu. Bumva amaherezo yawe na Yezu Kristu bizokugendera gute? 32 iryo banga rirahambaye, ndabivuze kuri Kristu no kuri ekleziya. Aravuga ngo iryo banga rirahambaye ngo abivuze kuri Yezu Kristu ngo no kuri ekleziya. Abivuze kuri Yezu Kristu no kuri ekleziya uko abagore n'abagabo bagomba kwitwara. 3 ariko karongo ka nyuma, aho rero ni namwe nyene umwe wese nakunde umugore wiwe. Ngo aho rero namwe nyene umwe wese nakunde umugore wiwe. Abagabo bakunda abagore babo nkuko yikunda wenyene, nkuko yikunda wenyene. Umugore nawe niyubahe umugabo wiwe, ngo umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Ayo niyo majambo Yezu Kristu uyu munsi yampaye ngo tuyavugane ko bana b'Imana, uyabwire na mwene wanyu, uyabwire na mugenzawe, mwumve ko kubaka urinze uja muri komine. Nutaja muri komine ni wigire mu busambanyi, nta ngorane uhitemo uti nibyashika nzoja mu muriro canke nibyashika Yezu azofasha nzoja mu ijuru. Ubikore wumva ko wahisemo kuja mu muriro, ariko ukaba wumva uri kuraja mu ijuru, ukaba wumva ukeneye kuzobaho imyaka mu ijuru itazigera ihera. Ubaha umugore wawe, kunda abana bawe, hesha icyubahiro urugo rwawe n'abana bawe. Nawe wa mugore we ukaba wumva kuri kuraharanira kuja mu ijuru, reka kujana n'ibiguruka, reka kubona abagabo bavuye mu bihugu biteye imbere ngo
uri kuraba bacikira ngo bariko baraguha amafaranga. Reka kujana n'ivyisi, ubahiriza abana bawe wavyaranye n'urya mugabo wawe wa mbere, ubahiriza umugabo wawe, umenye uti koko kera tugiteretana twarakundana twariyumvanamo. Senga Imana kuko hari igihe urukundo rukuva mukumva ati namwemereye iki, ibi nabigiriye mwiki. Senga Imana ikugumirizeho rujya rukundo rwa mbere mugiteretana. Jewe nawe ransenga Imana nkavuga nariko Mana Yezu, jewe natinya kuzoja mu muriro udahera, kandi guheba umugabo naho ntibinyoroheye, kandi sinipfuza ko apfa, kandi nanje sinipfuza gupfa. None ga Yezu uravyemeye kweri nzoje mu muriro? Yezu womba bari ukafasha, wowe utabura kubigenza ukaraba ingene wongenza mugabo nta sinzoje mu muriro udahera. Erega naho ranjana gatoke nkaza gukora kwitara canke ku rubeya rw'umuriro, nkumva gusa ndababaya, nkaca nekereza ukuntu umubiri wose uzobabara hamwe nzora mukangiye mu muriro udahera, bigatuma ndushirizaho gusenga. Yezu rero arabikora prepore. Haleluya, amen. Nisanga umugabo namubwiye bye, ubu namuzaniye Bibiliya ati ubu ni jewe na Yezu, wewe ntidushobora kubandanya ubu busambanyi ndimo, ndahagaritse, genda ubane n'umugore wawe wa mbere, mwiyunge mugire iki, ahubwo ndanababwira ndiko ndabasabira, ahubwo genda mwige imibano, mugarukire Imana, muze mupfunge impeta, ntimuze mu murire, muje mu muriro udahera, kuko umuriro udahera uzoba ari mubi cyane. Jewe rero nahise mu gusezera kuva muri ubwo busambanyi. Mugabo yarababaye, ariko jewe na Yezu turamahoro, numva umunezero. Imyaka ibaye 7 twarahebanye. Nshuti yanje rero, hebana n'uwo mugabo w'abandi cyangwa hebane n'uwo mugabo n'uwo mugore w'abandi ukiri mu mubiri bikigendeka, usange Yezu Kristo wo mutwara nyimba warakunaniye, wuhe Yezu Kristo yemeye kwikorera umusaraba, gwavyuka akagera naho bawumubamba kibikomera. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Uhebe wiringira ibizoza mbere byiza tuzoronka mu ijuru, ariko igihe tuzoja mu ijuru nzonezerwa. Jewe n'ubu nibereye mu isi numva umunezero, namana umunezero kubera ko nahebanye n'ibyisi byanteranya na Yezu Kristo. Ubu ndamahoro muri Yezu Kristo. Ndakwipfuriza kwibanira na Yezu Kristo. Umukama Imana bayezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.